Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Yeah gani 001 plus 257 Green City show boy chuma aka kokoriko bingwa matangazo ni kwa kuniyene twama tubigenza imisi yose abizi kwisalamu ari kirumara namana kugira ko turabaho turabana turigana turagenda tukagendana turirwa tukirirwana kandi turakora tugakorana ariko kujyana si vyiza kujyana ni vyiza ariko kujyana si vyiza sivyo none banyita icuma nakubwiye uno musi nakuzaniye umuntu atavyorosha ariko mbanze ndabashimira cyane gose mwebwe mukurikirana TV yacu cyangwa televiziyo yacu cyangwa imbonesha kure yacu Tarisisi Hope Ministry kubera ari nayo ibazanira ibintu biba bigezweho kenshi sinababwiye none ko tuza kwaturira rero nuko murabibona sindi jenyene uno musi ndi kumwe n'umutumire ameze neza inyuma ya kamera ariko turi kumwe yande bari mwita ni Edu ushobora kumwita Edu director cyangwa kumwita Edra uvuze byose vyiwe ingene abakoze uno mutipe aranateye ubwoba ushaka amasana mu mweza twarabikubwiye yuko utegezwa kuja muri Edra entreprise ariko rero ntabatebeje cyane gose turi kumwe n'icamamare umuhitinzi umuhitmaker iyo mvuze umuhitmaker menshi muca mutegereza ati mbega yaririmbye izihe kada nta ndirimbo yigiriraga mugana umuhitinzi yagukiniye ama comedy menshi agiye atandukanye n'umuntu atavyorosha muri comedy bamwita BUSIRU ushobora kumwita Lionel mazina yose jembeze navuge kubera ari camamare tumuzi sivyo none ariko araza kwidondora neza na neza amazina yiwe yose uraza kumumenya niki akora mbega inyuma ya comedy akora ibiki mbega nibiki bitumye aba mu hano iwacu mu ntara Muyinga nkuko nakubwiye ati hari ivyamamare vyinshi guys uno mwanya rero nuwawe kumutega amaso yawe abirice kumwumviriza urabona uramuraba urumva uramwumviriza mambo vipi safi bro urameze neza ndameze bien ku mazina yiwe yose nkuko abatari bwamubone cyangwa abatari bwamwumve kugira bagireho bamumenya fisa amazina menshi sinzi ngo mpere kuri ire maririze kuri irihe bipfanye naho umuntu agenda araca hose ahasiga abwiyo izina cyangwa mwisi izina mpere kuri irihe rero neza kugira ngo je umbwire izina ryawe ahubwo banza ubicishe baca bana kumenya kwanza banza urimbwire bicishije mu kazi kawe ukora ka comedy. Wow, okay, je muri comedy nitwa Busizi. Nkaba ndi muri brand ya BUSIRU full comedy. Ya BUSIRU full comedy. Okay, ku mazina yanje rero muri comedy ndi Busizi. Ariko mfise abavyeyi bamvyaye. Abavyeyi bamvyaye nikuvuga banyise izina rya Uwizeyimana. Nizeye Imana cyane gose. Ubu rero dufate yuko ubusize nibwa busize tuzi nyene bw'indimiro cyane n'ikindi kintu. Uriko urashaka kumenya origine amazina yanje nyitondeshe ndakubwira sivyo. Okay, papa na mama banyise Uwizeyimana ubwa mbere nkiri umushehe. Shehe. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Okay, nkiri umushehe shehe yanyise izina rya Ramada. Hama ivy'ubushehe urugendo rwavyo birangiye mukristo naho patiri aca anyita Jean Lionel. Ubu tuvugane uri umukafiri. Oya ndi umukristo. Okay. Hama rero bo ngiye muri comedy naho urumva ko naciye mba Busizi ariko entretansu nyuma gato ndi no muskuti. Ndi musasheme abaskuti bacu banyita izina rya RFA active. RFA active isigura umuntu afite ibishikana afite ingufu urabona RFA kuningana tembo okay hamanga rya Busizi ngo ryaje gute nkiri umwana babu hari kuno gushaka mu myaka 12 amenye yose yaraheze ucusubira yakura amenye yose yari yaraheze ngo manavise umunyokuru ankunda cyane kenshi ngiye kumuramutsa aca ntazira ngo ndi Busizi ana ubusizi uryo baburinye yatagitina kimigi harataki rero ngo mukano kanje kari Busizi nige jambo rero Busizi sogokuru numutama afisa amenyisha nahi amen nabyo gano bintu bigoye guys me people uno munsi ndazi imbavu murazimena uno munsi sivyo neza nkamwumvise ni Busiru hama bica bigenda gute hari ya Busiru
ya ico gihe rero cyo itazina rya Busizi kubera yuko uravye muri murimye neza atacatsi atagiti n'umunwa wanje niko warumeze nta gihe namwe narifisa cyane nitabusizi rero gasouvenir ko munyo kura nkunda ko mubugare nashonje ngiye kumutemberera ngiye kumuvumba ubugari ko musa aca nitabusizi rero ko souvenir igumi garuka ngaho nace ndayifata ku mutwe yuko ari Busizi cenda sha muri comedy rya izina rya mamare wagwana neza na neza tutariko turateba cyane gose byinshi twari dukeneye kumenya ni muri comedy mbega muri comedy umufungo ubona uriko uravayo cyangwa ni vya binyene byo kwinezereza kugira ngo twereke uburundi ko turiko turakina no si kwinezereza bisanzwe ikintu cyose umuntu agikora kubw'impano hari ikintu bita ngo ni talenta nagisomye cyane muri Bibiliya kuva mbere yo mu Kristo ndasoma Bibiliya cyane rero iryo talenta Imana iguhara rikoresha ikava nk'umufungo rero sinovuga ngo comedy ngatanga amafaranga mu nzari direct muga entertainment yatanga yatanga okay kuva utanguye gukina comedy muri no ntara ya Muyinga twaragiye turabona amakorabo menshi cyane gose n'abandi bakinyi bagiye batandukanye mbega vyarakoroheye nkuko abandi babikora Bo ntivyoroshe ariko vyarakunze rimwe na rimwe korabo ya mbere narose yari umutipe bita Gasogi ariko rero ntiyari korabo ko mutere we yaje Muyinga ari television online mutumye ko hamaranje baranyikoraho ya badufashanye gukina kandi vyararyoshe nawe yarabonye yuko Muyinga nawe arantu hatoroshe kuraba ya kabiri nakeneye kwa mutima namwandikira kenshi rimwe akanyishura mugabo ubushize twavuga neza amaso kuyanda ambwira ati mon frère sinaho gaye ko ahubwo nakanya gatukabura tuzuvugana bimeze neza ubu rero narahoze gato mugabo mwagutanga 2024 uzananye izindi ngufu neza ati twitege ibikorwa bikomeye cyane gose mbega muri abo bantu bose mwagiye murakorana comedy turetse mutima kiretse mutarakinana mubo mwakoranye comedy nuhe yakugoye kabisa uravuga ati ono nawe arangoye kandi ubibona yuko natalasi umurengera nizina gusa wewe uravuga ati uyu konda namusumbya angora nkandi Gasore yarangoye urisiye ko Gasore n'umusumbya gukina usivye yuko ivyakina nyene ari vyiwe nyene mbo buryo umuntu agutanze kwandika ikizina naho musumvya ntibimenyekana bigumi wawe nyene mu bisanzwe Gasore comedy ziwe sebo atwenza abana mugabo ntakuze ntabatwenza afise ukuntu avuga nyene bikabigiramo na comedy ariko nta preparation wagira ofete nicara nkano yandike ko comedy gizo n'ibice bitatu uratwenza umuntu kanamuhanura kamusigana n'icigwa sivyo comedy sigutwenga gusa none kakandi naho umuntu akuzeho karabwa ati antuka je suis hanugwe narize en tout cas je suis hanugwe kandi ko nahanuwe akanungiye wakurikiza sava yatwenze no guhanugwa yahanuwe no kwiga yize kinaza kwigisha abandi mugaro Gasore comedy zonye ni comedy uravyumva gwagwara uravyumva ibi ni ibintu biba bikomeye cyane gose reka ndakwibutse yuko kabisa umuntu naho abari muto umuntu muto sikuva ngo ntabazi ikintu arakiza ahubwo nuko badashigikirwa ari nguma nkebura cyane gose je kenshi nkunda gufatira ku ba boss muriko murabika amahera hiyo gusa mukibagira ko no mu gisata cha comedy cyangwa mu gisata cha art harimo umufungo nimuze mwe investize kugira ngo dushobe gutera imbere n'umukinyi atavyorosha kabisa narize ndamwegera nuko ndamuzi ko ibintu byinshi cyane gose narakubitije amaso ku bikorwa vyiwe ndetse ni numu legend kuko amaze igihe kinini nya akina mbega watanguye gukina ryari chimviro cyo kina comedy nagitanguye umwaka w'ibihumbi 2022 umva ko myaka 2 deja umwe uraheze hari ukwezi kwa gatatu niho nakina comedy ya mbere yo mwaka hama n'ibintu vyagiye biragwana buke kwifatimira kamera urashaka kwimva mu ikintu cyatara ukina mugabo akabondi buhinga nyene nawe bwiza kuyiga bikagenda biragenda buke mugabo ubu ndabona ko hagetse ku ntambwe ishimishije benshi ndabona ama commentaire kuri page yanje ya Facebook canke kuri channel ya YouTube bambaza ati mbe kutuntu uri kwa kintu duhanura ko azimwe vyagenze gute ariko hari ubundi butumwa nabanje kwitabira ndiko nategura mariage mfise umugore n'umwana umwe mfise umugore umwe n'umwana umwe sinavuza abagore benshi aho ntacavyumvira mfise umugore umwe n'umwana umwe rero inyuma ya mariage mfise mariage tariki ya 27 y'ukwezi kwa mbere abapampe banje bose barayibonye ko nanse invitation henshi hashoboka rero inyuma yo mariage ncaro ntangira nzane bishasha naberekiye ati mbe ya misi yari hoza karakora iki natigura mariage nandika na script kugira ngo je mu kina ndandika kugira ngo ati kano kazotwenza abantu mu bihe tugeze mu kazigisha iki uvare byose
bikagenda neza. Rero nyuma mariage niho nduca nkora umuti. Abisigura yuko wowe warazanye wari usanzwe ubanye na madame ata mariage mwakoze. Twatubanye ata mariage twakoze deje imyaka 2 yari iheze. Iyo uciyemwo umugore wawe wiyumva gute? Mbo sivyo ko bitarashika sinzi ubyo no kuyumva bibaye. Wumva byo ari ibintu bishemeye biryoshye cyangwa ivyo bimeze gute kubera abantu bubu ndambona mukina ngo kujya abana mbeho gute bajya umwana? Mbaze ndakubaze nawe uramaze gucibwa mu munsi umwe wumva ukuntu bibabaza mu gisusu? Gucibwamwo gute? Umwe no nkuwo mucamwo sivyo? Uramaze gucibwamwo wumva ufite gwa muntu mukaza gucibwamwo bijya bitango na gasametre sivyo? Gasametre yo gwaye mu nda wagiye muri yose uramaze gucibwamwo ukuntu bibabaza mu gisusu? Guys ndamwishyura ise je sindigira ncibwamwo. Okay. Maze jana maze gucibwamwo numva ukuntu bibabaza n'impamvu nanjye ntazigira ncamwe umugore wanje sivyo? Ise bwira umugore ati ndagukunda. Yo, I love you so much, baby. Ndi no muririmbyi rega. Uri no muririmbyi? Ntumva ko dukubita akapera ngati. Umugore wanje amwita Sheri. None mistari yavuze se? Umviriza umugore wanje amwita Sheri. Sheri, my love you, I love you. Umambuze my love you bigira muri I love you. We nihuza niyo mpamvu je naride za Dubai nangiye upagasaho nangiye upagasa navyibagiye mbwavye tena naciyeyo. Mubiteyo akapera basi twumvirize ko yaje nabonye uri umuntu ukomeye cyane gose. I meant you, I feeling like angel in the sky. Without you, my heart must broken to pale. Kunda imbere umugore wanje amwita Mutima na Emmanuel. None siyo n'indirimbo yawe cankwe ni remix? Oya. Nirabiye wanje kwa sinashira muri studio mugabo niyo ndiko ndandika. Cyangwa uri muri babandi bababwiye ati fyo ndakuririmwe iyo ndirimbo ikibagwawe uca waza ko bayikugabe. Ivyo ntabikoze bwa stationze kuri 0. Nayo bangabiye kandi yabaye nagwanje mugabo indiko ndayandika vraiment. Guys uyu mutipe rero yoroshe ari ibintu bamwibonera n'umuntu w'umunyempano cyane gose no mukomedie twubanga ha mu ntara Muyinga atugiye muri serious rero reka tugende tumubaza ibintu bikora ku mutima kugira ngo dushore kurangiza ikiganiro cyacu. Mbega muri kano kanya tukubaze ufite management cyangwa niwe wihagazeko? Harizo bitakujya ukimara ndijya nkimara nta management fise narigeze kuronka uwo tubifashanya ari muri Australia ariko wo bita Rukundo Bonheur mbo yacagira akabazo accident n'ibyo abandaje mugandi bazana turamitende bizogenda neza hawo nawe yamfashe kiriya ibintu by'ama page yanje n'ama channel yaramfashe no create site web naho nyene yitwa Nkengurutse Emmanuel ari muri Australia gusa nawe yambwiye ko ari kumfatiriye n'ivyavamo ngira ngo tuzokora neza takibazo gusa nawe yarankoreye umuti umva ko muno guguha site web yawe y'ubuntu ari bigufashijemo kari ikintu ikomeye cyane. Mbega turakunda kuvuga management, mbega management kuri we ni management n'umuntu uvuga uti okay ndafise project ngira nkoye naho zani mitahama zane project naho zani mitahama kizovamo bizogenda neza. Mbega kuri wowe ukeneye management zingahe? Kuri jewe taranda ifise nkine management y'umufungo. Yesa mbega ni Busizi kandi dusubira tukamusanga muri 1xbet bikorohera gute gukina kanya kamari? 1xbet ni uba respect 1xbet kaya sakamari ari ibintu by'akamari mwiza muyitiranya yajya itatombora katombora yatandukanye n'akamari sivyo hama ni ikintu kiri kiboneka sivyo nta kinyegeje ugatuma munsi Manchester United iratsinda gachi twashaho nayo haye umufungo niba inkoreye nabi si 1xbet bikoze nabi ko nanje idagutsinda umufungo nayikoronka sivyo ngira pampe banje mubizitonde genda buke wampamagaho nizo tuvugane genda buke pampe banje wose ndabwire ukoreshe code BUSIRU code BUSIRU byandika mu ndome zikuru urajya umufungo muri 1xbet. Iryo nibanga abibiye gatunyo kugira ngo mukubite ku mufungo namwe mukubite ku noti. Mbega ni Busizi kandi dusanga muri mu matangazo agiye atandukanye. Mbega aya matangazo wewe ngaha imuyinga mu ntara yacu ubona byifashe gute? Nibanga irewo kwibira abandi bantu kubera ukina comedy ugakora matangazo agiye atandukanye. Mada waruzi n'inkuru erega ravani senge ni musi wa Noheri kagira inkuru
ego umva mu bisanzwe ikintu ta publicite cyangwa itanga cyangwa promotion ni ikintu cya mbere gikomeye muri marketing cyangwa mu bintu ukora sivyo nkuko mu bizi marketing igizwe n'ibintu bine arico bita gizwe n'ama P4 arico bita cya mbere ni produit kufise udandaza akabona prix ni kuvuga igiciro washyize kudandaza akabona place ni kibanza hano buri kuradandariza hamwe na publicité cyangwa promotion ko kantu kanyuma rero niko kabizana vyose kuko urashobora kufise produit nziza n'ikibanza ciza ari ku biciro vyiza mugabo kubera yuko utabigiye publicité ngo bimenyekane ntagiye abantu babimenya yuko ivyo bintu ushobora kuba bihari rero publicité ikintu cyambere ikomeye je ndazikora ku bwinshi barandondera kandi abo ndazikoreye ntibidoga aho mu bwiza kuri rero reka manze ndabarahire ko abarundi utarahiye ntibemera kuvuga ukuri nukuri kw'Imana zina ry'Imana wallahi nyene kwa kweli vraiment donc Daniel mwishwanje publicité n'ikintu cyambere nanje unyizeye ndamukora publicité neza nkayimufasha kwitambagiza hano henshi ashoboka hama kantu mfungo watakibazo ku giciro gito gweba ugera korora onkorera ga publicité gatonya ka Tarsisi Hope Ministry twumve ingene ugiye kubigenza kugira ngo tuyeko na boss natwe twizera gaducinye umufungo hama ibintu bikajyo mada karame mbega wa ikintu bita Tarsisi Hope Ministry urakizi eho mushinga nahe wanjesha nivyo nabimenya gute nurubuga rwa mbere ushaho ibintu byose byiza kandi bitwenza amakuru mashagazwe ni haca uvuze ukuri nukuri kwambaye impuzu ziranda kurahiye wowe uzogana kuri YouTube wandike bavuze wakita gute Tarsisi Hope Ministry wandike Tarsisi Hope Ministry uzotwena kandi manye ibintu byinshi kandi bigezweho icyo cyose kadasinziriye kagira inkuru urumva ni ibintu bimeze neza kandi bigende neza kandi ugasanga biraryoheye sivyo bace bakumpera isambusa imwe gusa genda yiri haje nka kokoriko baranzi bagita icuma eke kokoriko bingo matangazo twari kumwe n'umuntu atavyorosha muri comedy bamwita Busizi cyangwa ushobora kumwita Busiru uhejeje gukora ikintu cy'umumaro ariko ndakwibutse kugira subscribe ugira ngo ugume uwa mbere kwibonera bino biganiro turiko tugucishiriza ko imisi yose ni kwa kuniyene inyuma ya kamera tugufitiye umusaza bamwita Edu ariko kandi ndagusubiremo kandi kubaho ni vyiza kubana ni vyiza ariko kujya navyo ni vyiza kujyana nivyo ari bibi Gwagwa ni people sinsezerana nawe wabwiye iminsi yose arisigana hariya hama arimenya see you Tarsisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen